umunezero. Nanjye nditwa Bosco niyo mungere. Tugomba tuvuge ibintu abantu bakora Imana itagomba. Abantu benshi bakora ibintu Imana itagomba. Ena kujya abantu bishira ku bisuko bazogenda kwa shitani. Nk'ubu abantu bishira ibintu ibyinshi Imana itagomba. Bajye naho bishira ko amahereni biva kwa shitani, kubera Imana yavuze ngo ntuzokwihindira umubiri wawe. Nabajye bisiga ifoto kugira ngo bere. Imana yaravyashinavye kubera Imana yavuze ngo ntuzokwihindira umubiri wanyu. Hanyuma nabajye usanga bambaye ibinuze umushatsi wabo kugira ngo ube muremure. Nabajye bazogenda kwa shitani kubera ivyo Imana iravyanga. Nabajye naho bishira ko ibintu byo mu izosi byose ni bibi kubera ni ibintu bya shitani. Nabajya nabo usanga bicara mu isengero ugasanga bari ku isimu batumva n'ikintu bariko barababwira, nabo bariko baragirana. Hajya ni shitani aba yabaje mu kubera ntabwo baje gukoresha amasimu, ntabwo baje kumviriza ubutumwa bw'Imana. Nabajye naho usanga hana kujya bavuye ku ikanisa basika muhira usanga batukana bajye bazogenda kwa shitani kubera bavuye ku ikanisa kandi ari umunsi w'Imana, ntabwo baba bakeneye gutukana. Abantu naho usanga bagiye ku ikanisa lakini muhira baguma batukana bagwana, lakini ku ikanisa bakakibagira ngo n'abantu beza ngo b'Imana. Abantu benshi bagira ibintu byinshi Imana irakunda, mugani bageze ku ikanisa bakihindura iby'Imana itagomba. Nabajya usanga bafise amaderedi bajya na bene Imana izobahana. Nabajya abandi usanga ipataro bazikoroye. Nkabajya n'abantu benshi bagira ibintu Imana irakunda. Bamwe bishaka ibisuku ama makeup Imana itagomba, abo bakisiga ibintu ku muntu umenga n'amaraso kandi Imana navyo ntabwo ibikunda. Bajye naho usanga bambaye utuntu tugufi ngo bagiye mu isengero ngo bagiye gusenga Imana nabo. Asha bajya rero nibe n'Imana itagomba. Umve hano hagera umunsi wanyu Imana izokubaza ibintu yakubwiye ko wabigize. Nabajya naho usanga mu isengero baza kuririmba ngo baje kuririmba, lakini bashitse muhira bibazi no kuririmba, lakini usanga umengo bageze mu ikanisa bigisha umengo n'abakozi b'Imana cyane bakomeye, lakini bageze muhira baca batangura ibindi bya shetani. Bakora ibintu bya shetani. Nk'ubu bagenda ku ikanisa muhira bakoze ibintu bibi, mugani bakaza kuvuga ubutumwa kandi bafise ibyaha byinshi batihana. Nabajye naho usanga umengo bagenda n'abagisanga banywa bya ibinuze ibimogi cyangwa itabi cyangwa inzoga, bagenda babazongera bakorera shitani kubera Imana ntabwo yigeze igira n'ikintu, ntabwo yigeze igira n'ibyo byose. Nabajye naho usanga umengo bagize bafashe ingohe bakisiga n'inuzeyi no ku magohe umengo n'abantu bariye, bajye nabo bagira ngabajye bisiga ibintu umenga n'amaraso. Bose Imana izobahana kubera bisiga ibintu umenga n'amaraso aba bishe umuntu. Hanyuma nabajye bandi usanga umengo bavuye ku ikanisa, lakini ugasanga ngo bariko barakora igikorwa cy'Imana, ugasanga bavuye ku ikanisa baca bagenda mu yandi masoko bakagira ibintu bibi. Bava ku ikanisa umenga bakora ibintu byiza, mugani bageze muhira bagaca batangura gukora ibintu bya shitani kandi ibyo naryo Imana ntabwo ibigomba. Nabagisanga yani ari abakozi yani mishengero bakomeye cyane, lakini bageze muhira cyangwa bakabona umuntu baca batangura kupigana ingumu cyangwa bakaca batangura gutukana cyangwa bakagira ibindi bintu bibi. Imana yavuze ngo ntukakore ibintu bibi kandi utigize nk'umwana nta n'umwe azogenda mu ijuru. Hanyuma nabajye bandi usanga umengo yani
baje gukorera Yesu, lakini baje kuririmbira Imana ngo hanyuma rero usanga yani bambaye utuntu tugufi yani utashobora yani n'abantu bababonye umengo sinzi ingene bameze umengo ntibakurikije ubwenge bajya baba muhira ngo baje kuririmbira Imana. Mugani bataje kuririmbira Imana gusa baba baje kwereka ibintu baba bambaye kwa Mungu, kubera kwa Mungu mbona ari umunsi abantu baza bambaye impuzu nyiza. Baje nabo usanga yani baje mu kanisa batazi ibintu by'Imana, bakaca baza kwerekana ishengero ngo bariko barakorera Imana, kumbe baje kwereka ubwiza ngo kugira abantu babakunde. Baza kwikanisa bazanye kugira abazimisha abantu bakorera Imana, nk'ubu bakazana impuzu kwikanisa, kandi kwikanisa utakeneye kuzana impuzu heno kwezi ukeneye kubibigira mukabihezereza muhira mutarinze kuzimisha abantu b'Imana. Henuko rero henuko genda umuririmbyi kwishengero cyangwa kuwa gatandatu ngiye kuririmba, hanyuma ngiye kwishura cyangwa ndi muhira ugasanga wambaye utugufi yani usanga yani wambarira munsi. Nkabajya abantu nyene usanga bambaye udukabutura dutonya, nkabajya abagore usanga bambaye ipataro Imana, kubera Imana ntabwo yaremye abakobwa ngo bambara amapataro. Imana yaremye abakobwa bambara amajipo, aho ntibambare ubukabutura butonya, aho bishire k'ibisuko. Ibyo byose Imana nta na kimwe yarigomba. Bose nabajya usanga yani bafashe amapataro bakoroye, ibintu byose bakoroye, bakambara utuntu tugufi ngo baje gusengera Imana, bakaza guca bigisha abandi ngo kugira bakorere shetani. Abantu benshi baza kuzimisha abantu b'Imana bakabatwara mu bintu biryoshe ngo kugira bakorere shetani. Ubu shetani abaza akaguhenda nawe ugaca ubikurikira, ubu harakorera shetani umumarayika w'imwemu yera w'Imana aca kuvamo, kubera uba watanguye gukorera shetani kandi wahorekerera Imana. Mugani nuhaba umunsi wa nyuma uwakorera Imana hako gacugenda akorera shetani, uzopfa nabi. Hanyuma hano abajya usanga yani kujya bava kwikanisa, yani hari ikintu yani bagomba kugenda ko yani batashobora kurara bakigize, cyangwa bakaca bapiki inuze, ugasanga abantu benshi bagwanye isangano. Kuko abantu benshi bakorera shetani. Mugani Imana yaremye yazanye ibi bintu byose kubera abantu bamenye Imana kwiba. Tugomba tuvuga abantu usanga bakora akazi ngo bararushe ngo ntibagenda kwikanisa kwa Mungu. Abantu benshi bagenda kwikanisa kugenda kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane aho kwa gatanu. Mugani iyindi misi kwa gatandatu no kwa Mungu bakagwa, aho bagakora kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane no kwa gatanu no kwa gatandatu. Ama kwa Mungu bagatsikanisha, kandi ikaze nta n'umunsi n'umwe basiba. Nabajya abandi bantu usanga kwa Mungu yani batagenda kwikanisa, lakini birirwa mu nzoga cyangwa bagenda ngo bariko baragenda ku isoko ngo kunywa ibintu, kugura inzoga, kugira ibiki, ngo gutembera ku bagenzi kandi batagiye kwikanisa ngo barushe. Abantu benshi bahenda nko kugenda kwikanisa, bagenda ku isoko, ama rero ari kwa Mungu bagaca babesha ngo abakoze kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu no kwa gatandatu no kwa Mungu, kandi iyo misi yose batayikoze. Mugani bagaca babesha ngo barushe ngo kugira ntibaze kwikanisa. Nabajya abantu usanga yani kwa Mungu batakoze, hanyuma rero bagaca bagenda ngo bagiye mu bagenzi, ngo bagiye
gutembera cyangwa kunywa inzoga cyangwa kunywa ibimogi cyangwa itabi ngo barushe, lakini kwa Mungu ntibagenda gusenga ngo bari barushe. Nk'ubu baragenda hari igihe ku kazi babareko ku munsi bakaruhuka mugani, ugasanga rero ngo rindira hagere kwa Mungu bagaca babahaye iminsi myinshi yo kuruhuka mugani, rero nk'ubu babahaye iminsi yo kuruhuka mugani, rero rindira hagere kwa Mungu bakavuga ngo twanye dukora iminsi yose ngo twarushe. Hano kugira abantu usanga yani kwa Mungu ntibakora, hanyuma rero ugasanga ngo hari igihe usanga babeshe ku bapasiteri, ku baririmbyi no ku bandi babatelefone cyangwa bakaba babaza igituma batagiye gusenga, bavuga ngo bari bagiye gukora akazi cyangwa birirwa muhira ngo bariko barajyamo, bagaca babesha ngo pasiteri cyangwa ubundi bantu ngo bari fise akazi cyangwa bakavuga ngo ndarirushe cyangwa ngo ndari vide ngo ndakora ibintu bikomeye cyane, bajye nabo usanga bari nk'ubu pasiteri arabahamagara ngo igende kubatora bakabesha ngo bakoze kwa mugani batakoze, aho bakavuga ngo turagwaye kandi ataragwaye, kandi yahereye kuwa mbere no kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwa Mungu ari hene baba bakeneye ko Imana mugani gaca bavuga ngo bagwaye aho barushe.